ibintu nabibonye kabisa ukati iyo ataba Imana anye naringiye. Bon ndibuka umunsi nari muhera nyene bariko barateka cyangenda mu gikoni kugira mfate isorere nshire ku meza hama hajya nyene nsohotse tout juste nsohotse kuko hari umubanyi inzu yiwe ntiyari ifise fondation imeze neza umva yagira isenyuke nyene bomoke tout juste nyene nsohotse hanze nayo ikira senyuka rero nca ndasubira inyuma bisigura nari mu mijima myinshi ntabona iyonja mu bugaragwa nicwa n'inzara n'inyota mutima wuzura agahinda amusize kaguma temba ndashima cyane Kristo we yarancunguye imitwaro yari ndemere yo yose yaraye ntuye now ndi the game zanambitswe zera byabikomere byaronse umutu bivura ni Yesu gusa yemeye kunyigura nikigudi cy'amaraso nico cangize uwera erega nari ngeza humwansa shaka razana barasubiza mu Bonjour mesdames, messieurs, le fan de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Check nyamakuru cyama kibazanira. Bishasha muvuga muri industry Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukingurikira Imana. Hama dusubira dukingurikira mu bakunzi ba Buja TV mugano wabandati bakunzi ba Bude. Hama ndababwira yuko ndabakunda cyane. Kuko atamwebwe razuko ataja nabona namwe no kwishikana. Uno musi rero turi kumwe rero n'umukobwa n'umwigeme n'umunyeshure yarahijije imanite akaba asanzwe yarashimye gukorera Imana akaba ari umuririmbyi novuga avuga ubutumwa bicishije mu ndirimbo Imana ariko muri style nshasha benshi basigaye bavuga ngo ni rap sibyo nega Eloeka. Yego. Eloeka je ndashobora kuwamvuze amateka y'umwanya mutoyi ariko urashobora kumfasha nawe ukabasigurira abantu ko dukurikirana kugira ngo bamenye Eloeka wariwe Eloeka yize hehe Eloeka senga hehe Eloeka umukobwa nk'ivyo nyene tuvyumva udisigure neza. Bon Eloeka n'umwana w'Imana kandi kaba n'umukozi w'Imana umuririmbyi akora muri umuririmbyi wa gospel akaba akora muri style ya rap hama akaba yarahejeje secondaire akaba asengera kuri Trinité International ego nivyo. Eloeka baravuga yuko bakobwa n'umuvuga imyaka rero kafumye kinga jewe 19 ans. Urivuze ko uyu mukobwa ngo arinze bavuga imyaka yiyo ngo kenshi sanga mfata avugishije uko oya simbeje niyo nye c'est 19 ans. Ego. C'est 19 ans ko waraje imanite ukabukorera Imana uyumva gute Eloeka? Numva meze neza numva norohewe numva ndi free. Yego. Umva uri free kandi umva wuzuye neza akamwemwe n'umunezero. Nk'umuntu yoba ataza akamero ko gukorera Imana nigikomanura kugira nawe nyene agire uwo mutima gukorera Imana canke yiyumve ko yobanana n'Imana mu mutima we canke ubuzima bwiwe. Novuga yuko uba uri umukozi w'Imana ukaba ukorera Imana mu bwizigwa bwose ukaba uyigororokera hariho ibindi bintu uronka mu bujima utari witeze kuronka kuko ijambo ry'Imana rivuga ati ngo murondere kwanza ubwami bw'ijuru murondere ubwami bw'Imana hama ibindi byose bizoza nk'inyongera bisigura yuko mu kurondera Imana hari ibintu bimwe mbandiko ndabitsa ya ni nkuko noba nkeneye ikintu hama nkacanja ku mabibi nkabwira ati Mana ndashaka kino kintu kinkorere nta mbashiza amanga gose mba mfise ivyizigiro a 100% yuko iza kubinkorera kubera na jenda umukozi wayo. Ego. Yako niko novuga ka kamaro cyangwa umuntu wese baga dukurikirana bamwe usanga bavuga ati ngo Imana ngo isavye ngo nikwibuka kuguha ngo iki ngo Imana ngo iringo ikiguma yirengagiza ikaraba kwemera kwanza kwiwawe kwanza kumbere sinzi ko Eloeka kintu babwiye. Bon ivyo novuga yuko hari igihe Imana kugira igushikane ku kintu wifuza canke kugira ngo igushikane ku byiza hariho ahantu igucisha kwanza kugira ngo ipime ukwizera kwawe igucisha kwanza mu bugaragwa ukagira ingorane nyinshi wenye ukaguma wumva ati none ibintu ndiko ndacamwe nibiki urumva ariko no kugira yuko Imana ntibikora kugira ngo igutikize Imana ntibikora kugira ngo ikugirire nabi oya umva ni test biri kugira ipime ukwizera kwawe eske uyu muntu kweri ni umuntu wanje umuntu kwera arankunda umuntu kwera aranyizigiye ya ibintu nk'ibyo. Guys kumbura sho kwibaza ati mbega Eloeka twama invitation gute twama invitation nk'umuririmbyi kazi
aririmba gospel urambabarira aririmba gospel hama turirimbe tuvugane nawe gato kuvyerekeye music hama tuvugane nawe kuvyerekeye ubutumwa kuko mba nose nakakaje ko kuvugana na bandi bakunze kunyandikira Beni ngorondera abantu bafite bavuga ubutumwa Beni bogiriki ati non je vraiment zorondera abantu bavuga ubutumwa abapastor mu ndabazanira ndabazana n'abaririmbyi en même temps tukavugana abantu banyira bakagerageza kubaha ubutumwa bwabo ndimo mwifuza ni Eloeka ariko umuntu kugira ngo bavuga ati ngo Imana yanyeretse Imana yanyeretse iba yakwiyeretse mu buryo bwayo Imana mu kukwiyereka ikwiyereka mu nzira nyinshi mu nzira nyinshi Job ganje mvuga ati ndakubwira ati Imana yanyeretse bisigura yuko hari ikintu kanaka nari naciyemwo umva jeje nyene ubwanje nabona ko bidakunda urumva canke hari ikintu kanaka naciye mvuga ati aha basi karabaye umva hamwe atabyizigira ufise hamwe utabona yuko ata solution ihari direct pap ugacubona ca kintu kirakemutse aho Imana iba yakwiyeretse maze kubona Imana ego mu buryo bwinshi cyane muramaze gura n'Imana gutya face to face Imana irakubona irambona cyane gose irakuzi Imana iranzi cyane uko Imana iba muri jewe naje nkaba muri yo ego tino ni Imana yoba muri wewe utayizi tarayibona ntarayibona tarabura face to face ijambo ry'Imana avuga ati ngo si jewe nkiriho ariko ni Kristo muri jewe bisigura yuko Imana yashizeho ijambo ryayo kugira abaryo riturongora urumva rero nize ijambo ry'Imana yuko Imana iriho ivyo rero bica bisigura yuko na jewe ndabyizera ego ndabyizera kandi ndabyumvamo kubera umaze gukizwa hari ubundi buzima ubamwe umaze gukizwa hari kundi kuntu wiyumva nuko ni Eloeka rero gushaka kuri umwanya ari muri bamwe avuga ati kugira ngo mbone Imana cyangwa ngo mvuge ngo narabonye Imana ngo Imana yaranyeretse ni mu nzira yuko ingwe Imana ikwereka muri bya bindi igusova mu buzima ikwireka mu bitangaro utari biteze ko vyobaho ivyo rero yamaze kugushikira nawe ego kumbura shaka kuducishira ku mayengo tutaraje ku muziki hanini urashaka kuducishira ku magati ibintu nabibonye kabisa ugati iyo ataba Imana anye naringiye ndibuka umunsi nari muhera nyene bariko barateka cyangenda mu gikoni kugira mfate isorere nshire ku meza hama hajya nyene nsohotse tout juste nsohotse kuko hari umubanyi inzu yiwe ntiyari ifise fondation imeze neza umva yagiriye isenyuke nyene bomoke tout juste nyene nsohotse hanze nayo ikirasenyuka rero nca ndasubira inyuma bisigura yuko iyo ataba Imana ico gihe nari gufa cari kungwako ariko ni Imana yagize ya ego umva naje sinayimenye nisanze nyene nasubiye inyuma nyene ndavuga ati wow kuntu kuboko kw'Imana ataruko nako sinari kuba nkiriyo ego kuri uwo mwanya ndazi ni igitangara cyakubiye ko bwati iyo itahataba Imana nubwo injamo canke kumbwira ati subira inyuma waruko bupfuye no kuri uwo mwanya ntoro kubukiriwe ni giki waciwemerera umwanya uwo mwanya Imana ikintu naco nemerera Imana kuri uwo mwanya ndibaza nta kintu na kimwe nigeze nemerera Imana ariko narayishimiye urumva narayishimiye kandi ikindi naco nayibwiye Imana impe kwama ngendera mu kugororoka kwayo kuko hajya ntubuzi isaha canke umunota ushobora kugira ko bisigura yuko utegezwa kuba sure yuko igihe umwanya wose uba uri sa ego Yes, Eloeka arakora dusigira kuvyerekeye rero abantu batazi yuko Imana itwiyereka kumbure ivyo vyose ubona ibidi bitanga rutaba wizeye ko bikuba ko mu buzima ni Imana ibigombye kukwiyereka aho hose babona yuko bawakinye mu bakize mu sanganya muri mu modoka muri benshi ugakira wenyene ni Imana iba yakwiyeretse ntibibaza ko Imana zo kwireka mu bundi buntu ngo Imana uzosanga ngo yego Imana yaraturemye mu gashusho kikayo dufise akashusho kayo sivyo none ga Eloeka usa n'Imana nkasa n'Imana ariko nibisigura yuko ngo Eloeka ngo aca Imana ati no ariko Imana ikwireka mu bikorwa vyayo sivyo none ga Eloeka ego mu bitangaro vyayo ego Yes ni Eloeka aragusha kuri umwanya rafise indirimbo zinga afise indirimbo zitatu ya mbere yakoze yitwa Don't Cry hama yindi nawe yitwa Number 1 yakoranye na Betty Best hama yindi nayo yitwa Ni Wabikora hakaba n'indi ndirimbo yakoranye na Dan Rapper sinzi ko munsi Yes nizo zose umaze kuzisohora zifise ama clip canke na ma audio gusa kandi ziri kuri YouTube channel yitwa gute
nama audio gusa ziri kuri channel yitwa B Eloheka zose gusa iyo yindi kubera atari wanje umva narahawe iri kuri channel yuwampaye umva yitwa Dan Rapper ego ubisi uko umengo wivuze nko kumenga iraryoshe cyane kumenga izizi wawe nizijyoshe cyane bon zose umva byose ibyo dukora byose bitanga ubutumwa bwiza message nziza ego kandi mugabo nubwo zitanga message nziza zirarutana mugaje zose zirandyohera ziraryoshe ego ziratesa kumbura umuntu azikene nagende kuri YouTube channel ya Eloheka yitwa gute yitwa B Eloheka umuntu yifuza gukurikira kuri Instagram yo gusanga he Instagram yitwa gute Facebook yitwa gute Twitter yitwa gute bon hose nkoresha iryo zina nyene abana page Facebook yeah Case nimba ukunda Eloheka hakunda ibikorwa vyiwe gena kuri Instagram yiwandika ko B Eloheka gana kuri page Facebook yandika B Eloheka gana kuri YouTube channel yiwandika ko B Eloheka kugira subscribe kugira like comment na share kugira ngo ibikorwa vyiwe na cyane cyane narijya biri mu bimwe Imana ibi yayifuza gerageza ubisharing kugira ngo abantu babirabe kandi babikurikirana ari benshi sivyo Eloheka ego Case ne Eloheka rero kumbure je ndashamuga ati mbe Eloheka kubera ikwizo kirize ndirimbo zose utazigiriye ama clip mbega gwabaye uburyo buke wabuze umuntu agufata mu mugongo bimeze gute bon byose birimwo gusa ngira n'impamvu biba bitewe nuko ntari bwabishemo ishaka ryinshi gose ego mugabo bon nihutira cyane gutanga message ya bon watusanga rero ntanze woje nkavuga ati clip nzoyikora bikaguma muri nzoyikora mugabo now ndafise song imaze gukogwa mugabo navuze ati ubuhoho iyi sinkeneye kwirekura uko foko ndagerera clip ya clip vuba turabironka clip ya Eloheka ego bakani yeah ndagura waje sana yes acha tusubiri kumbereza bari indirimbo imeze neza cyane ni Eloheka ariko je umuntu umenga umanyi menshi ndakumvira ikigongo timbe Eloheka ko akora wenyene mbe ntiharagira ko akorana n'abandi gute gukorana n'abandi gute gukorana n'abandi seke cyane na featuring no vugamba juste kuvuga gukorana kujya tumenyera abantu barimba amagospel usanga bari mu crew gukorana n'abandi bon ubu ndafise team dimwe ni team ibaye créé vuba atabikorwa byinshi irakora yego bon nuvuga ko atani bikorwa irakora bije ku mugaragaro nko gukora indirimbo oya gusa ndi muri iyo team yitwa God's Mic team yego turiko turakora hama vuba naho nyene mugiye kubona kuronka ibikorwa byayo yes tugiye kuronka ibikorwa vya God Mic team yes kandi zo bari team imeze neza cyane igizwe n'abigeme cyangwa igizwe n'abahungu cyane bose barimwe barava yego muri bangahe bo abigeme ni babiri abahungu ni batatu weke mu bashize mahungu be team ni ndayikre kwanza ni wayikre oya wayikre yitwa Christian Mugabensi bamuzi ku izina rya Kikiji ariko Eloheka twumvise harimo kuri rimwe abahungu n'abakobwa umuntu aciye ati mbega umuntu ahura n'ibisitaza byinshi Eloheka sivyo muri ivyo bintu mumaze kujamo ari abantu batubitahura neza abatovyumva neza yo gati Eloheka ari mu bindi bintu birimwe abahungu birimwe biki abakobwa ngati birimwe abakobwa ibintu nk'ivyo mwebwe ivyo bintu murabiha umwanya murabiha agaciro bimeze gute ho Eloheka mu buzima rabubayemwo bondi baza yuko kuba yuko abantu biyumvira byinshi sasa ntivyo dutesha umwanya ku by'abantu biyumvira kuko twe twaritahuye we know that we are brothers and sisters so ico twahamagariwe gukora nico dukora hamabigena abantu biyumvira mubazo kwimenya shauri yao na mawazo yao kabisa ariko ivyo vyose Eloheka ntabiha umwanya oya ibintu byo kuvuga insakusa ku vy'abakobwa Eloheka ntabiyumwa ibintu byo kugendana n'uduhungu hataragera Eloheka ntabiyumwa oya ibintu byo gutaha ijoro Eloheka ntabiyumwa oya frère Imana izibikurindira amen umutima mwiza no umutima ukunda Imana uziwamane ego sigibadilike ndio ndaguhanuye yego urakoze cyane guys kumbere Eloheka niyo gende ko nyine atadukureye mu gahoga ariko kapela kidogo n'umurapere umukobwa cyangwa mwita gute umurapere umukobwa nta feminine ifise kwe bose n'abaraperi uko nyene ego freestyle
yo nari mu mijima myinshi ntabona iyonja mu bugaragwa nicwa n'inzara n'inyota mutima wuzura agahinda amusize kaguma temba ndashima cyane Kristo we yarancunguye imitwaro yari ndemere yo yose yaraye ntuye now ndi the game byanambitswe zera byabikomere byaronse umutu bivura ni Yesu gusa yemeye kunyigura nikiguzi cy'amaraso nico cangize uwera erega nari ngeza humwansa shaka razana barasubiza mu ruga nkuye mu mabarabara basanyambitse icyubahira nyambura icey mizigo na deni zota meshalipi ya bay devil hutonyona tena let me say goodbye. Yes, devil, let me say goodbye. Shetani atukutaki. Shetani na wewe una matatizo shetani wewe atukutaki. Yeah. Let me say goodbye. Yego. Nafuta kupiga goodbye ya kipindi, seti? Yeah, goodbye. Ndagushimira cyane novuga Eloeka. Ego na je ndabashimiye cyane kuri kano kajye mwampaye. Ego. Nikikire wemerera abakunzi bakumbure n'abantu baba bashimye kugukunda kuri umwanya bwati Eloeka twari tumuza ariko turamubonye muri Bujahit kuca tumuvuga ati Eloeka reka tumushigikire nigikubabwira canke nigiki ubatumira kugira ngo baze badebukiga. Bon babandanye bakurikirana ibikorwa byacu badufata mu mugongo kuko ukoze ikintu uri wenyene atamuntu agukurikirana amavita ngo utamba wirorera rero sinkeneye gutamba nirorera nkene gutamba bandorera sa ndabatumiye kugira subscribe kuri channel yanje ya YouTube kunkurikira B Eloheka bankurikira kuri Instagram na page yanje ya Facebook hose ni B Eloheka amabitege ibintu vyiza byinshi bishasha biri imbere kuko dutera tuje imbere ntavyo gusubira inyuma tunasonga mbele. Yep. Nego. Kuna makasiri kuri umwaka kutumika vizuri na furaha nyingi sana. Yeah. Yes, tuzosubira rero inshallah imari kunzera kumwe na Beni kuri mikro byandi kamera Juma Professional kumwe na Eloheka musenge kuri Instagram musenge kuri Facebook musenge no kuri YouTube channel yiwe ugire subscribe ugire like comment na share kugira ngo ibikorwa bye birabwe na benshi ama kumbure Eloheka arashobora kumfasha twabwira bagire bye. Bye.